Bene data bakunzi, ndabaramukije aho muherereye ku mpande zine z'isi. Ubuntu bw'Imana data wa twese bubane namwe mwese. Hanyuma ndasubiye gushimira Imana yo mwijuru kubera yuko impaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana niyo yabigomvye, Imana niyo yaturamukije amahoro, Imana nishimwe. Hama rero ku batanzi uwo muvugana ni Françoise Habonayo. Ndi muvyeyi nkunda Yesu, icubahiro kibe c'Imana. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ku nyigisho nshasha Imana yaraye impaye muri iri joro. Nari niyumvira ko mbandanya tuvugana ku vyingo kuko mu rugo harimo byinshi byo kuvuga, ariko Imana yo mwijuru uyu munsi yashimye kumpa iyindi somo tuganira namwe. Hari muri iri joro rero aho nabonye Imana inyereka, mbona ndi ahantu hari abantu benshi cane, nabona ari mu rusengero rurimwe abantu benshi. Hanyuma mbona bajya bicarika abantu bajejwe protocole. Umwe muri bo acaza arambwira ati, mbega Françoise, waruzi neza yuko urimwe mu bantu bahava bigisha uyu munsi? Canavuga nti yo, je ntawabimbwiye, ntavyo narinzi. Ariko nyene nk'umuntu ubusanzwe umenyereye kwigisha, ntibiba biremereye cane, mugabo uba ugomba gusa ko Imana ikurongora ngo uvuge iki. Hama akibimbariye gutyo nca nimba nti okay, reka ngende hajya nari nicaye ntore Bibiliya yanje aho yariri, ntangure ndabe amajambo, ntangure ntegure. Hama rero nkiriko ndagenda rero aho nari nicaye mu kibanza canje aho nari nasize Bibiliya, nza mbona numva umuntu ahagaze kuri mikro aravuga ngo Françoise, ngo unye ngo turahamagaye ngo umukozi w'Imana ngo Françoise ngo azatubwira ijambo ry'Imana, ngo kandi ngo nyuma yiwe ngo hariho abandi babiri. Caravuga Yesu we Mana, ndavuga iki? Sindashika naho nari nicaye ngo ntegure, ndagira nte? Hanyuma nca ndabandanya ndatora ya Bibiliya yanje, nca ndagenda hari imbere. No ya Bibiliya yanje shitse hari imbere, ariko mu mutima nkavuga Mwami Yesu, none ndavuga iki muri aba bantu? Data wera, mvuga iki? Niho rero nzingure Bibiliya, njasanga harimo urupapuro. Urwo rupapuro njasanga rwanditseko nk'aho womenga ngo handitse ngo ibintu 10 canke amabwirizwa 10 canke ibyo kugenderako 10. Yavuga mbega ibintu nibiki. Hanyuma iruhande nza mbona kuri urwo rukaratasi nyene handitse, hacafye abagore, abantu bambaye impuzu zahuje, amakanzu maremare ashika hasi, abantu 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, batonze kandi bose bambaye izo mpuzu za ruje. Hanyuma niho rero mbona ubundi muntu araje kuri urwo rukaratasi nyene, kuri urwo rukaratasi nyene niho nabona rero nabibona nk'urukaratasi, nkabisoma ku rukaratasi, ariko kandi ukamenga ndiko ndabona nka filme. Uko nabona abakobwa abagore bahagaze nkabibona ku rukaratasi, niko naca ndabisobanukirwa, mbona abo bagore nyene umenga ndababona aho bahagaze, ariko nabibona ku rukaratasi. Hama rero ngo mbona haje umuntu, mbona ngo zararaba umwe wese akamuraba guhera hejuru ingene yambaye, ingene ameze, amushimye agaca arengana. Nkabona aragiye kuwundi aramuravye, mbonye hariho ikintu adashimye kuri we, nkabona ya mpunzu icicika ya noir, mbona akaca ava ku yundi akamupima, asanze ameze neza akagumaruka, asanze ameze nabi ya mpunzu igacicika ya noir. Mbona rero wa murongo urimo abantu bambaye impunzu zahuje n'abandi bambaye za noir. Nkiraho nyene urumva ko nari imbere y'abantu benshi, ngira ntangure kwigisha, numva rero Mpwemu Yera ansobanuriye ngo nigishe kuvyerekeye babigeme 10. Ndavuga ni Yesu we Mana urakoze. Umugani w'inkumi 10. Bene data, hari ikintu Imana igomba kuvugana nawe uyu munsi. Hari ikintu Imana igomba kuguhishurira. Hari ikintu Imana igomba kumpishurira. Ivyo bintu nabihawe muri iri joro nyene. Ubundi nari numva uyu munsi nza kubandanya namwe kuganira ku vy'urugo, kuko nibyo twari tugezemwo iminsi, niho twari tugeze.
ariko imana yo mu ijuru yarabonye ko bijya twavuganye ku by'urugo byakwiye. Imana nishimwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri ubwo butumwa Imana indungikanye kubabwira bene data mu nkurikira aho muri ku isi yose. Ndagomba ngo muhemu yera umufasha w'abari mu isi abafashe, abugurura amatwi yo mu mitima, abugurura amaso y'imhemu, mwumve icyo mhemu agomba kuvugana namwe, icyo mhemu agomba kuvugana natwe muri kano kanya, kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, muri iki gihe tugezemwo. Imana ishimwe. Turasoma hariya muri Matayo gice ca 25, turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo w'13. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umugani w'inkumi 10. Ico gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, kandi 5 bandi bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajanye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajanye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyodukwira twese. Ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni, mupfasoni, nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi canke isaha Imana iduhana umugisha. Data, mu izina rya Kristo Yesu, ndakengurutse kubwira ijambo ryiza Mwami Imana uturungikiye muri kino gitondo, kuri uyu munsi, kugira ngo abari ku isi bose bumve Mwami Yesu Kristo ico watumye kw'ishengero ryabo riri mu isi uyu munsi. Data, nsabye muhemu yera umwazi gusobanura ibyanditswe, kugira ngo Mwami Yesu asobanurire ubwoko bwawe. Data, urakoze, nanje umujakazi wawe Data unkoresha uko ugomba, byose bihesha icubahiro izina ryawe. Mu izina rya Yesu niho ndabisavye, amen. Nshuti zanje, iri jambo ry'Imana ritubwiye amajambo akomeye, kandi ni Imana yo mu ijuru igombye kuza kuvugana nanje, kuvugana nawe. Ngo ubwami bw'Imana, ngo ubwami bwo mu ijuru ngo buzosa n'inkumi 10 zajanye amatabaza yazo zija gusanganira umukwe. Ngo ubwami bw'Imana bose ngo bajanye amatabaza yabo ngo gusanganira umukwe. Ngo ariko dushishikaye gusoma ngo 5 muri bo ngo bari bijuju, ngo bandi 5 bari abanyabwenge. Ngo kandi ngo babandi 5 b'abanyabwenge ngo bari bafise amatara, kandi ngo amatara yabo nayo yarasanzwe arimo amavuta. Ngo ariko abandi ngo bari bafise amatara, ngo ariko nta mavuta bari bafise muri anya matara. Imana idufashe. Turavye hariya ku murongo w'7 ngo buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Ariko ku murongo wa 6 ngo mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimumusanganire, nimusohoke mumusanganire. Ngo buno bose baca barazanzamuka rero batunganya amatara yazo. Bene data bakunzi, iri jambo ry'Imana riratweretse neza yuko ku murongo wa 5 ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Bose uko ari 10
nk'uko nababwiye muri ca gicapo Imana yanyereka, bose uko ari 10 bari bambaye umwambaro umwe, bari bambaye umwambaro utukura, umwambaro w'abantu bihanye ivyaha. Mwama dufashe. Canke novuga nti bose bari abakristo, kuko bose ubwa mbere bose bari bambaye umwambaro usa. Naha ku murongo wa mbere havuze ngo ubwami bwo mwijuru ngo buzose ngo n'abantu ngo n'inkumi 10. Urumva ni zose ngo zari zirindiriye umukwe. Yesu Kristo adufashe. Hanyuma rero ku murongo ukurikira havuze ngo umukwe agitevye ngo bose baca barahonyeza. Niko biri. Iyo urindira ikintu kigateba uraruha. Kandi niko bimeze. Iyo umubiri warushe ugomba kuryama. No muri iki gihe turimo rero hari umuntu yigeze kumbwira ati ariko uwo Yesu kweri muribaza ko azoza, ngo umuntu ataje mu kinjana ca mbere ntaje no mu ca kabiri ntaze no mu ca gatatu, ngo kandi ico gihe cyose baguma bamurindiriye, ngo niki cyo vuga yuko muri iki kinjana c'uyubunye ariho Yesu agiraze, ngo baramabeshe Yesu ntazoza, ngo nabo turimwe bazopfa barengane haze n'abandi bikurikire nk'uko vyakabaye. Ariko nshuti zanje, ubwo n'ubwenge bw'abantu. Ariko ubwenge bw'uyu munsi butubwira ngo niba Kristo Yesu ariko aratuburira atubwira arazi ico ariko aravuga. Sahanje kumenya ngo azoze ejo canke arazi uyu munsi, ariko ico mvuga uko Mpwemu Yera ariko arabivuga. Imana ishimwe. Mpwemu Yera avuga ngo nimube maso, kandi naho Kristo Yesu yoteba, urupfu rwogo ntiruteba, kuko nta muntu tubona yabayeho mu kinjana ca mbere mpaka n'uyu munsi akiriho. Kristo Yesu wenyene. Na Kristo yarapfuye hama arazuka. Yesu nashimwe. Niwe wenyene ari muzima. Aya majambo y'iki gice rero atubwiye ngo umukwe agitevye. Nk'uko twavuga ngo aratevye. Nk'uko abandi bavuga ngo aratevye. Ngo abantu barasinzira. Bene data, jewe nawe turasinziriye. Turasinziriye. Canke wewe ushaka kuba udasinziriye, canke jewe nshaka kuba ntasinziriye, ariko hari abasinziriye. Noneho Bibiliya tubwiye ngo bose uko bangana barasinziriye. Ndashimira Imana Data wa twese. Umuntu wese asinziriye, Kristo Yesu araza akamuvyura. Jambo ry'Imana avuga ngo mu gicugu rero ngo haca humvikana urwamo rwinshi cyane, ngo ruvuge ngo nimusohoke muze musanganire. Imana nishimwe. Ico gihe ndakigeranya n'iki gihe turimwo, ingene abantu benshi cyane bakobeje gose kuburira abantu ngo nimuvyuke, kuburira abantu ngo Yesu araje, haguruka, reka gusinzira, heba ivyo urimwo, heba genzuku, tunganya, Yesu araje. Abo bose bariko barasemerera uyu munsi, nibo bariko barasemerera. Ni igihe cy'igicugu. Kristo Yesu araje. Haleluya. Kristo Yesu araje bene data. Mureke kwijajara, mureke ivyo bintu murimwo mubivemwo, ivyo vyaha murimwo mubivemwo. Umuntu wese yitunganye. Niba hari ico upfa na mugenza we witunganye, niba hari ideni ufitiye mugenza we mwishure, utaramwishura genda umwisabe. Niba hari ikintu kigufatiriye gitunganye mwene data. Twama turiko turavuga, abakozi b'Imana benshi bama bariko baravuga, ariko umuntu usanga yarabaye muzoefu wo kumviriza, yaramenyereye kumviriza, ariko kumviriza yaheza kumviriza basi bikaba biheze. Ariko umunsi wowe umunyabwenge wo kumviriza, hamuheje kumviriza ugaca utangura ukabikora nk'uko Imana yakubariye. Kristo Yesu nahabwa icubahiro. Ngo umukorera gitevye ngo abantu barasinzira, ngo maze basinzire mu gicugu humvikana urwamo ngo waraje. Rero ngo baca bose rero baca barazanzamuka. Murabibona bose bose barazanzamuka. Umwe wese acahitana ibintu vyiwe, ngo acahitana ibintu vyiwe, barahitana amatara yabo, umwe wese n'itara ryiwe, baca baratsa kugira ngo nyene bitegure mu kwihabona. Yesu we. Bamwe baratsa birakunda, amatara araka, abandi baratsa biranka. Uyo turagenda gute? Aba amatara yacu ntiyaka, kandi twari dufise amatara, turafise n'intambi, turafise ibintu vyose. None
yoyoyo beheraba bakaca batangwa kuja kwambambira babandi ngo nimuduhe ku mavuta, ngo nimuduhe ku mavuta yanyu. Amavuta ntasangirwa. Yesu Kristo we, amavuta bene data ntasangirwa. Genda wirondera amavuta yawe. Niba ubona umuntu afise amavuta fumubaza uti mbega wayaguriye hehe canke wabigenjeje gute, ariko ntashaka kuguha amavuta yiwe ngo yaguhereze, ntibikunda. Hari abantu bashobora kwimita abandi bariko barigisha, ugasanga umuntu ari imita ingene nakayigisha, ariko ni bya pirate, ntibifata. Amavuta y'umuntu ni original, amavuta yiwe ni personnel. Inshuti yanje nkunda, aya mavuta turiko turabona ibibiri tubwira ngo bari babuze mu matara yabo, uyu mugani nkuko bivugurana ko ari umugani, na mavuta ya mpwemu yera, na mavuta yo mu mutima. Abantu bashobora kuba muri kumwe mu isengero mwese mwuzuye muri ko muratazi Imana canke mwese muri abamambure muri yo sengero, ariko bamwe bafise amavuta mu mitima yabo, abandi nabo nta mavuta bafise. Hariho ikintu kizoza gupima. Yesu Kristo we, nabonye uwo muntu yariko araza akaraba umwe wese akamuraba, umwe nkabona ya mpuzu igumye kwa kundi, uwundi nawe nkabona impuzu yose ihindutse noir. Nshuti bagenzi muriko murankurikira aho muri kwisi yose, muntu wese natunganya ibikorwa vyiwe, tunganya araba kwa amavuta y'Imana bari muri wewe. Kera wahora usenga, uyu munsi bigeze gute? Kera wahora uvuga ubutumwa, uyu munsi bimeze gute? Kera wahora witwararika ivy'Imana, ariko uyu munsi nta mwanya ukibifitiye, byagenze gute? Enda garuka muri Kristo Yesu, garuka ku Mana, garuka mu murongo, subira ugende wivomera amazi, subira ugende usenge. Nshuti nkunda, subira ku murongo. Kristo Yesu araje, Kristo Yesu araje, kandi agiraze gukaguwa kuraba umuntu wese yuko afise ibyangombwa byo kwinjira muri Yerusalemu musha. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo bose uko ari 10 barasinziriye, ariko naho basinziriye inzamba ivuze, abavyuka bazovyuka, bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire kumaramara. Ntiwitwaze rero ngo n'abandi barasinziriye. Hariho abasinziriye badasinziriye, hari abicaranye ibyangombwa vyuzuye. Ntiwitwaze rero ngo mwese ngo ntimuja mu isengero, ngo insengero zirugaye, ngo corona yarabiciye biracika, urumva ngo twese ngo nta hariho dusengera. Naho biruko, nta hariho musengera, mugabo babandi bafise amavuta mu mitima yabo ntibaruhuka gusenga, ntibaruhuka kubona Imana, ntibaruhuka kuvuga Imana. Ntiwitwaze ngo bose ngo twebwe iwacu bimeze uko. Reka nta kivunga kibaho, nta kivunga kiba, naho cobaho hariho umunsi umuntu wese azoza gupimwa ku ruhande rwiwe. Imana yambariye ngo ndakubwire nshuti yanje uri kurankurikira, iyi ni mburi ivuye mu ijuru ngo umukwe agira shike. Wewe umeze ute? Imwambaro wawe umeze ngwiki? Mbega ni waja ku munzane uraza gusanga ushitse by'ukuri, canke naho uza guharurwa muri babandi batanu b'ibijuju? Nshuti yanje uri kurankurikira, Kristo Yesu Umunyanazareti agutabare. N'uyu mwanya wo gusaba amavuta mu icupa ryawe, n'uyu mwanya wo gusaba amavuta mu mutima wawe, n'uyu mwanya wo gusaba mpwemu yera. Muri kino gihe icigwa ca mpwemu yera ntikikivugwa. Abantu bakomeje kuba mu insengero ariko ari abanyamubiri. Abantu bakomeje gukora ibikorwa ariko ari abanyamubiri, ata amavuta bafise. Bakanezererwa nuko bafise amatara, ngo jewe ndafise itara nta ngorane, ngo jewe ndarindiriye umukwe nkuko abandi barindiriye. Ariko uzotangara umaze kubona ko abandi bafise amavuta mugabo watayufise, amatara yabo yaka wowe ujyawe ritakwa. Umwe azoza gukaguwa, wa wundi azoza gupima, wa wundi azoza gupima. Mbega azosanga ibyawe bimeze gute nshuti yanje? Babandi rero bibijuju ngo baciye bavuga ngo duhe natwe. Abagenzi bawe barafise amavuta, wewe bite? Nahari abagenzi bawe mu gihe uzobaka ntibazoguha. Hariho ijambo bazokubwira ati ibyacu ntukorako, ibindi byose twoguha kiretse amavuta yacu.
ushaka impuzu boguha, ushatse ibyo kurya boguha, ariko amavuta ntatangwa. Amavuta ntatangwa, amavuta ntasangirwa. Amavuta y'Imana urayacunga, kuko hariho umukwe agiraze. Yesu nashimwe. Ba banyabwenge bavuze bati ntitubaha, genda namwe mwigurire. Aho bagurira amavuta ni kuri Yesu. Wihana ibyaha byawe byose, usabe Kristo Yesu aze mu mutima wawe, usenge Imana, wuzure mpwemu yera. Uyo mpwemu niwe azogushoboza n'ibindi byinshi. Bibiliya iratubwira ngo mpwemu yera ngo azobahishurira n'ibindi, ngo azobereka ibyo mutari muzi, ngo azobereka ibiri inyuma, azobahishurira. Yesu nahabwa icubahiro. Ba banyabwenge baravuga bati umve mwabijuju, umve genda namwe mwishikireyo. Uyu munsi abantu baranezerwa no kumva, bakumviriza, umuntu asoma Bibiliya bakumviriza, ariko kugira ngo bafate Bibiliya bonyene bisomere n'amaso nta mwanya babifitiye. Ugasanga bagomba ko umuntu abasengera ni vyiza, mugabo nabo nta mwanya bafise. Ugasanga bashaka kujya ivyoroshe, kujya ivyoroshe, ariko kuja kwicimbira ntibashaka. Yesu adufashe. Aba banyabwenge bavuze ati genda namwe hariya. Nanje mwene data ndaguhimiriza, wigire ku isoko, wivomera amazi, itara ryawe ribemwo amavuta ya mpwemu yera, umutima wawe wemwo amavuta ya mpwemu yera. Iki gihe hageze igihe cyo tuba mu mavuta kabisa, tukaba mu Mana neza. Mwene data nshuti yanje, ube mu Mana neza. Umuntu afise amavuta arinda ko ayo mavuta yotosekara, ukayarinda pe. Bayarindisha amashengesho, bayarindisha kwihangana, bayarindisha kwegera Imana, bayarindisha gusoma ijambo ry'Imana. Genda urondera amavuta yawe mu icupa ryawe. Umwami Yesu Kristo agiraze. Era abasemerera bariko barasemerera, kandi Yesu agira shike. Ntiwiyumvire vyinshi. Icatumye Imana impa iryo jambo muri iri joro ngo abariryo mvugana namwe uyu munsi, nuko azi ico agomba gukora mu bugingo bwawe. Namwe rero ntube ntagondwa, ariko wumva ico Umwami agomba kuri wewe. Twabonye ngo bakigiye kugura, ngo umukwe yaciye yinjirana n'abiteguye. Mwene data, izi saha Yesu ntaraza. Izi saha ndiko ndavuga, urabona izuba riragenda neza, umuyaga uracagenda kwa kundi bisanzwe, ariko ntunzi nyuma yaho ibiza kuba. Imana kwikubwiye ntiwohindukirira Imana nshuti yanje. Ivyo urimwe biguhangayikishije ntiwobanza ukabihagarika, ugafata umwanzuro wo guhagarara mu Mana neza, no kwihana, no gukurikira Kristo Yesu neza. Ivyo bigutesheje umwanya nibiki? Bigomba bikubuze guhusha ubugingo. Nshuti yanje, ivyo urimwe byose ndakuburiye mu izina rya Kristo. Mwami niwe yantumye kukubwira amajambo. Ngo igihe rero umukwe yaza, ngo yaciye atwara babandi biteguye. Ngo babandi ngo kandi ngo aca rugara inzugi, ngo urugi rurugagwa. Ngo abiteguye bajana n'umukwe, ngo urugi ruca rurugagwa. Witeguye gute? Mbega uriteguye by'ukuri? Iri jambo ryo kwitegura numva umenga ikindi gihe mpwemu yaduhaye tuzobisobanura neza. Kwitegura, umuntu akitegura ati iki kintu nagihejeje kiri ku ruhande, iki naco kiri ku ruhande, iki naco niki nagihejeje, vyose nabitondetse neza uko bikurikirana. Ukicara urindiriye ko Kristo Yesu aza. Umwami Yesu adufashe. Ngo babandi rero nabo ngo baca baragenda, ngo baje ngo basanga urugi rwamaze kugagwa, kandi bari bazanye amavuta. Murabibona gucegwa bene data. Ese icompa ntucegwe, kora vuba mwene data. Reka kuvuga ubu ngo nzokwihana ejo. Hari aho uzosanga ugiye kwihana kandi bitagishoboka, urugi rwamaze kugagwa. Ngo bazododora bavuga mupfasoni twugururire. Uyu mugani uva ngo baraje ngo baradodo. Uyu n'umugani bari kwatubwira, ariko bari kwatubwira ngo ubwami bw'Imana gusa nivyo. Ngo nabo ngazobabwira ati mvi ruhande, ngo sinigeze ndabamenya. Ku murongo w'12 ngo nawe ngo arabishura ati ndababwira ukuri,
simbazi. Umviriza ingene yavuze ngo ntabazi, kandi bari bambaye imyambaro isa na babandi. Ni ukuvuga iki, bose bari baramenye Imana, ariko hariho igihe Imana izo kuba ati sinigeze ati sidakuzi. Ku murongo w'13 ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Niryo jambo bene data ndabasubiriyemwo nkuko umwami Yesu abimbwiye, ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Françoise name ngavye, nawe uri kurankurikira wa mugavye, kuko umunsi n'isaha by'umwami ntabyuzi. Ndahejeje n'aya majambo, aya yari amajambo y'imburi nje kukuburira nkuko Imana yabintumanye muri iri joro. Nabonye uwo muntu ariko araraba umwe wese, mbega niyashiki wawe uwo mwambaro uguma ari uwo nyene, mwambaro wajobetswe mu maraso ya Kristo Yesu, uguma ari uko nyene canke uza guhinduka ubuse n'umwambaro wirabura? Usanga bimeze ngo iki? Yesu Kristo aguhezagire we wumvise ijambo, kandi umwami Imana aguhe guhindukira neza, usubire ku murongo neza, biheshe icubahiro izina ry'Imana. Uwifuza ko dusengana akaba byumva mu mutima wiwe by'ukuri amaramaje guhinduka no kuva mu byaha, yugurura umutima we dusenge. Mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti, Imana y'ububasha, Imana ikomeye, Imana y'icubahiro, nsengeye mwene data uyu yibonye akitunganya, akamenya ko yavuye mu nzira, akamenya ko mu mutima we atamavuta gifise. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, mwami Imana umugirire imbabazi, mwami Imana umugirire ikigongwe, wongere umuhanagura ibyaha byiwe byose, uko ariko arabikudondera mu mutima wiwe ingeso mbi yagendeyemwo. Mu izina rya Yesu bikuremwo mwami Yesu, kandi Imana uca umwuzuza amavuta mu mutima wiwe, akurindire Yesu byose bitunganye neza. Ndagushimiye ko uvyumvise kandi ubikoze, nizeye Yesu kuko we uvyumvise. Ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Yesu abahezagire, abahe umugisha, amen.